ndabaramukije mwese mukurikirana ibiganiro cyo kuri DJ Funny 257. Ino musi ndi kumwe n'umunyatugenegene beshi muramuzi yitwa Nyamate, akaba avuka mu ntara ya Rumonge. Ino musi agomba atwereke cyangwa se abereke ubugenegene bwiwe ukungena asanzwe akinishisha pono. Vuga ko mu Burundi numwe sindigera mbona uwundi, kandi ndibaza nta bombeshuza nuko nyene tubizi. Ndibaza mugabo uzokwigisha abandi ashobora kubimenya. Okay, jewe nzigisha abandi kandi ndiko ndabigisha kubera hariho deuxième partie gutambisha ishapo turi babiri kugira ngo biryohe birute ukugenda yitambisha ndumwe. Nyamate wavukiye mu ntara ya Rumonge? Ego, navukiye mu ntara ya Rumonge aho bitwa mu Minago. Nyamate n'umwana wa kangahe mu muryango wawe? Nyamate ni imfura. Nkuko novuga ko ndi imfura mu byo gutambisha amashapo. Gutambisha amashapo wabikuye kuki? Ni iki cyagutumye utangira gutambisha amashapo? Okay, jewe natanguye kuririmba ndi mu mugwi witwa Young Black. Hanyuma ndabona yuko nubwo ndiko ndaririmba ntaho ndiko ndaja, niho ndabona uyu mukino ku muntu ariko arawukina umutanzania nyene, maze kuwubona ndavuga ati uyu mukino mu Burundi nta uriho. Kuko maze gutembera ndavuga ati reka ndagerageza ndarondera uwo mutanzania, ndamurondera kuri telefone, ndamurondera ku ma email kugira aho ndamutora, kugira aho tumenya turayaga, kugira aho dushika ku ntambwe yuko aranyemerera kunyigisha. Kugera n'iyi saha ndashima ukuntu dufitaniye imigenderanire. N'ubu ni kubera amafaranga atameze neza ndashobora gufata urugendo nkaja Dar es Salaam kugira ngo ngende guca maîtrise, kugira ngo mbane certificat yavyo kubera hari ishuri ririho rivyigisha neza Dar es Salaam. Nyamate ugeze ku mashaka gutambisha ishapo zingahe? Okay, ndashoboye gutambisha ishapo 8 mugabo zirashobora kurenga izo mu gihe nzobangiye ku ishuri nyene ku maîtrise. Ugerageje kuraba baraguha agaciro nk'abanyatugenegene bandi ngaha mu Burundi yuko uratambisha amashapo? Okay, je ubwa mbere ndashima ukuntu abafana babivyakira. Nukuri abantu niyo ndi muri concert ndabona yuko bavyishimiye bakaryoherwa. Nubwo ushobora gusanga muri concert umuntu ujyaba yateguye concert ashobora kuba yaguhaye amahera make kubera avyita karutuntu duto, mugabo jewe ku bwanje nabifata kari ikintu kinini. Novuga yuko Imana novuga ati yacishije mu ishapo, kuko ubuzima bwa kera n'ubwubu buratandukanye. Ubwo noshimira Imana kuva ntangiye gukinishiriza amashapo hari byagiye bihinduka byinshi cyane. Nico gituma nkunda kubwira abantu ati ibintu ni Imana. Muhu mwanya atwereke utugenegene twiwe two gutambisha inkofero, maze turaza kugarukana kandi nawe Nyamate. Hama icyo nabasabye bandanya murungika ama link ku bagenzi banyu, subscribe ziba nyinshi, ama like, ma comment, mukambwira ukungene mubona ibiganiro byanje. Nimba ari cyo nohindura nkahindura, kuko ndazi yuko atawama yikwije, atawama yishoboje byose, kandi atawama azi byose. Tuba dukeneye ubumenyi dukwiye ku bandi. Hama ndabakunda cyane, bandanya mugumana nanje, reka tumuhe umwanya. In the morning, we're coming to you. We up to something, we're trying to put a smile on your face. Put a smile on your face. There is a party tonight, we can dance tonight. We can listen to the music from you and I know, we're gonna have some fun. Come on, get on. You and I, let's do it. It's you and I, studio. It's 2016 and I'm down on my knees, walking down the streets, everybody hands in. What about them kids who ain't got no food to eat? I'm talking about a struggle, I ain't even gotta eat. Walking down the streets, everybody hands in. Everybody's naked till you make it to the top. Started from the kitchen, now we got it on the roof, yeah. It's party time, it's party rock. Got my shoes off, everybody punching in. Camera, today is the day, everybody pinching. I ain't rapping, I ain't speaking, I'm just telling you the truth. There is a party tonight, we can dance tonight. We can listen to the music from you and I know, we're gonna have some fun. Come on, get on. You and I, let's dance. It's you and I, studio. It's you and I, studio.
duhejeje kubona utugenegene dukoreye ingene utambisha ishapo iyo uhaye urabikorera abantu kenshi mu biteramo wiyumva gute mu gihe ubu uzi ko atawundi muntu ushobora kujya mu higanwa rimwe mu gutambisha inkofero? Okay, je ubwa mbere nakubwiye yuko mu ntango ndavuga ati ibintu ni Imana. Je kuba mu miliyoni myinshi ari je mvuga ati nije nguma nisanga muri ico kintu ndumwe nta wundi turahurira aho hantu. Je bima ndaryoherwa cyane nubwo mba ntahawe amahera. Mugabo je ndaryoherwa cyane kuko mba ndiko ndashika kuremba ni nkabona abantu baryohewe nkaronka ama comment menshi kuri Facebook abantu bakanyandikira ati Nyamate waraturyoheye. Ivyo bintu biranezera nubwo atamafaranga mba ndashira mu mufuko, mugabo ndazi ko one day amafaranga nzoyaronka kuko nivyo mfise ibi nkoresha novuga ko ni mpuzamakungu kuko ninava ngaha mu Burundi nkagenda mu bihugu by'abazungu nubwo atazoba yumva icongereza akabona ndiko ndazikinisha azovuga ati uyu mupeti nuwahe, azotegerezwa kumbaza biruta nubwo notwara ego ngiye nkaririmba ikirundi za Tanzania ntibonyumva canke nkagenda za Amerika ntibonyumva ikirundi bomanza kurondera unsigura, ariko niyabona ndiko ndatambishiza ishapo azovuga ati ujya muntu afise impano, kandi nubwo yo bari indirimbo yiwacu mu Burundi azokoma amashi nubwo atoba yumvise ibintu mugazokoma amashi aryoherwa ati Nyamate yakoze ibintu byiza. Mbega ugitangura watanguraje ishapo 8 cyangwa? Oya nkitangura natanguye ishapo 2 hanini natanguye 2 3 mugabo nagiye ndakura niyongera ko ibindi wabona ko ntakora si shapo gusa urabona ko shamwe n'ibindi bintu kwivunagura nkakora ibintu vya acrobacy kubera narize ibintu vya acrobacy gusa ndetse kuja muri bijya bintu byo kubaka ama pyramide kubera mba ndumwe mugabo ndi muri beshi ndabishoboye bijya byose ndashoboye no kubiforma abantu. Ego umaze imyaka ingahe ufise iyo mpano yo gutambisha inkofero? Okay, je novuga yuko ni imyaka 2 ugira 3 mugura ubona ko utaragera kure. Ego Nyamate uhora utumirwa mu biteramo byinshi by'abaririmbyi barakwitse bakagutumira ukaba mugakorana watubwira cyane cyane iyo uhaye urereka abantu mu giteramo ni cyahe kintu iyo bagukoreye utumva ko bikunezereye? Jewe nukuri ikintu kitanezera cyane ndanka umuntu abona yuko ivyo ndi urumva ujya mwanya mbanje akaca agomba kumfata uko agombye kose. Ego kuko ntabarabona agaciro kanje umuntu atama agaciro vraiment jewe ndumva yuko amaze kumbabaza kandi umuntu ambabaje nubwo noba ndiko ndatamba sinkora siri nk'ivyo ndiko ndakora. Ego keshi yuko uratambishiza inkofero baba bagushiremo indirimbo atari waziririmbye ari zabandi baririmbye mbega nta kibazo bigutera canke abo baririmbye ntibaze bakakurondera bakakubwira ati warakoze waratubwira ibi nibi? Okay, jewe mbere kenshi ndakunda kuba kubera urazi ko abarundi baguma bavuga droit d'auteur ndashobora kwimvira gutamba indirimbo y'umuntu w'umurundi nkaca mvuga ati baza kumbaza ati we nagutumye untambira indirimbo yanje. Kenshi nico gituma ndakunda gukoresha indirimbo z'abanyamahanga, ico kintu ndakunda kuba ndagikorerako cyane. Kare naratamba kuri beat ya Burundi bwacu mugabo nararose umuntu ambwira ngo si vyiza gutamba kuri beat ya Burundi bwacu muga kubwanje kubwo gukunda igihugu ndimvira yuko irya beat kuyitambira ko je birangyohera cyane. Ego kandi nubwo babwiye ndabona nubu ndacafise kuyitamba ndacavyimvamwe kuko no gukundisha igihugu kuko Burundi bwacu aho nzoba ndi hose nzoba ndi umurundi ngome nzobe nagiye nzoba ndi umurundi rero nkoresheje beat ya Burundi bwacu numva ndyohewe cyane kuruta kandi birangyohera cyane kuruta aho gukoresha indirimbo y'uwundi muntu. Mbega Nyamate nta manager araro? Jewe gusa ndashimira Imana ndavuga ati ndafise mama wanje kuba kimfasha ndaryoherwa cyane nihaza aba boss nabo bavuga ati Nyamate tumukoreshe nzobakira tuvugane. Ego muguno mwanya novuga ati mama wanje ni wamfasha cyane. Ni cyahe ikintu Nyamate abona kimutera intambamye muri no muziki w'u Burundi? Umuziki w'u Burundi biragoye umuntu murashaka kuvugana ati uzondi huku kaca usanga abantu nibitabiye akaca tangura kukubwira ngo nahomvye nagizene mugabo ivyo
nuko gusa usanga benshi tutaratera imbere aca aza kubwira nk'ubu nkaje bambwira ngo Nyamate ngo uraza ngo wubake izina mugabo nkakora ibintu nkasanga ndushije n'uwari umuriyoni bantu bakaryoherwa rero urumva mugabo sincika intege kuko miso yanje iracariho nubwo umuntu yontumira ntandihe kandi twabivuganye je ndataha kuko ndavuga ati manager wanje mama uko biri kose aza kumenya ukuntu mbaho ariko siko bizohora nico gituma nkunze kubwira abantu ibintu ni Imana one day birashobora kwanka ngaha mu Burundi kubera mbona n'abaririmbyi bose bararira birashobora kwanka tuzorondera amafaranga twiyunguruze tuje ahandi hantu tugenda ahandi hantu mu bindi bihugu turiko tworonka agaciro dukore ibi bintu ndashimiye cyane Nyamate ko nabampaye umwanya waduhaye umwanya twese bandanya mukurikirana ibiganiro bica kuri DJ Fan 257